already know. Isana Media. Turabahaye ikaze kuri uyu mutumba wacu wa Shanga. Hama twebwe tukaba turi ngaha, tukaba dusanzwe turi muri koperative Kerebuka Twiteze Imbere. Igizwe n'abantu 9, harimo aba mama 7 n'abapapa 2. Dukora igikorwa cyo kujisha, hama tukongera tugakora n'amashurwe dukoresheje amacupa ya kinju. Hama ayo makapo dukora nayo tukaba tuyakora mu bigorigori. Iciyumviro cyo gutangura aya makapo haraheze umwaka gitanguye. Twabonye batuzanira abatwigisha, batubwira ko baba kuyibubanza. Abantu babitwigishije nabo bakaba bavyigiye muri Kongo. Babitwigishije ukwezi kose. Oya ntivyatworoheye namba, vyaratugoye gose gushikaho izo nyigisho zihera benshi batarabimenya, mugaba bagiye barabimenya umwe yaca zarigisha muri abo batagiye barabitahura neza. Kujisha no gukora ayo mashurwe vyaratugoye gose. Mu kibano barabikengera, ibyo dukora barabikengera, kuko ntiduheza twajishe ngo turonke umukiriya. Barabigaya gose. Abagabo bamwe hariho abavyakira neza, hariho nabo babuza ngo ntibasubireyo, n'abandi nyene barungika bakabandanya igikorwa batanguye gukora. Twarashoboye gukora, dukoze haraba intambamyi zo kubura ibikoresho. Twarashobora nko kubura amarangi canke tukabura ibigorigori, kuko hariho igihe biboneka n'igihe bitaboneka, rero bigaca bitugora kuronka. Isana Media. Yego cyane birashika, kuko hariho no mu minsi yahera abantu baturondeye baciye kuri telefone badusaba komande y'udukapo dukeyi. Agatelefone gakuze karatugora kuronka, hariho bamwe tutoshobora no kugakoresha. Abakenyezi ubutumwa twubaha ubutumwa bwo gukunda imyuga yose tandukanye, kuko biratuma umuntu bimusahiriza umutwe abasanzwe akora. Ubutumwa twubaha n'abagabo bankira abagore babo kuza gukora ngaha. Twubaha ubutumwa tubabwira yuko bobaha uburenganzira, bakabaho umwidegemvyo wo gukunda umwuga, kuko umwuga urashobora kugufasha mu bintu vyo mu muryango, ukaronka agasabune, akunyu bivuye muri uwo mwuga. Jewe nitwa Nindabira Eric, abasanzwe nkorana abakenyezi mwishirahamwe yacu yitwa Kerebuka Twiteze Imbere. Turabaye ikaze ko mutumba wacu mwiza wa Shanga. Twana neza, turajisha amakapo, abandi tugakora amashurwe dukweje uburya bupacu, nizo nzoga nyene ziharawe zo mu bucupa. Twe nuko ivyo dukora turabikenguruka, naho rimwe na rimwe abanyagihugu bangaba bisuzugura, ukamenya ngo twaje guta umwanya, mugatwego kuko twarase inyigisho zo tubibona. Twaraharonkeye ibintu vyinshi bidusahiriza mu muryango wacu. Akamaro k'abakenyezi ni ukuri karahari kandi cane keshi. Ni ukuvuga twege bataramenya uwo mwuga, twaraca ibigorigori, hajyamo tugata mu gahinga, ukamenya ngo nta kamaro afise. Mugabo ubu turashaka kuyahingura nk'amakapo,
bakagurisha ku ngenzi bakaronka amafaranga basahiza mu muryango. Jewe nk'umushinga ntahe sintahura undi mushinga ntahe nka jewe yokwanka yuko umukenyezi wiwe aja muri koperative kanaka kuko irafasha cane ugasanga wahamenye ibintu vyinshi n'ubugenzi bwose ugasanga bwavuye ibintu bikagenda neza. Isanam Media. Abagabo bankira abakenyezi babo kuja mw'ishirahamwe twobatera agashi yuko borekura abo bakenyezi babo bakaja mw'ishirahamwe kuko bahamenyera vyinshi. Isanam Media. Mwari mumaze kumva ku bijanye n'imbuga ngurukanabumenyi n'izihe izo mumaze kumva canke musanzwe muzi? Facebook, well. Rero imbuga ngurukanabumenyi kandi ni imwe mu masoko akomeye ubu ku isi no ngaho iwacu mu Burundi, kuko ubu hariho ubuhinga ushobora gufata urabona nk'aka gakapo ukagafotora ukoresheje telefone ukaca ushira ku mbuga. Ushize ku mbuga hariyo abantu nk'uko umushikanje ngaho yavuze Facebook ni imwe mu mbuga ngurukanabumenyi yoroshe gushirako kumenyekanisha no kudandaza ivyo mukora mutarinze gukoresha uburyo bwinshi ngo muriko muratekera muri hamatike mugenda kurondera amasoko kandi mufise isoko ngaha nyene. Ikintu mukora nuko mufotora mugashira ku mbuga mukandika ati twebwe ni koperative kanaka turi aha n'aha tukaba dukora umwuga wo kujisha utudukapo kandi tukaba tudandaza ku giciro kanaka. Aha nyene ufotoye ugashirako abari muri Kongo barabona, abari muri Tanzania barabona, abari Bujumbura barabona. Numva ko muziba muteye imbere muri ngaha nyene. Ico we aca yimenya nuko aca yimenya ukungene aza kubitora canke mukanavugana ukungene mu birungika. Kimwe mwe nta buryo bwinshi mwakoresheje bw'itike, ikindi mwaronse isoko vyoroshe kandi mwamenyekanye vyoroshe. Imbuga rero niko kamaro kako.